Yesu nahabwa icubahiro. Nanje ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ndashimiye Imana idushikanye hano. Skora yagiye skora nashaka kuririmba nakaririmbo kavuga ngo mbe warumvise izina ryiza cyane ntibakazi ariko ndibaza waririmbye muri chorale centrale cyangwa yasengeye aho twasengeye. Mbe warumvise izina ryiza cyane ni ry'umukiza wacu rirarimbwa hose mu isi yose n'abantu barime ego Yesu iryo zina rirengeje ayandi yose ubwiza rifise ububasha bwo kudukiza igihano c'ivyaha. Ngenda gasubiremwo abarizi bararuzi nari nibagiye hariya la petite sœur amo. Mbe warumvise izina ryiza cane, mbe warumvise izina ryiza cane ni ry'umukiza wacu rirarimbwa hose mu isi yose n'abantu barimenye. Yesu iryo zina rirengeje ayandi yose ubwiza rifise ububasha bwo kudukiza igihano c'ivyaha. Murakoze. Yesu izina rirengeje ridukura ku bitebo rikadukiza urupfu tutaba tunazi, rikadukiza indwara zaduhetamitse, rikatwubakira, rikaduhuza tukagira umunsi natwe tugahura tukaruhuka tukidegembya, rikatwambika ama uniforme, rikatugendagendesha, rikaduha n'ivyuma, rikatugira uko twabaye. Izina ryiza cyane. Wumva umuntu baramoje ngo mbe warumvise izina ryiza cyane. Erega hari batararimenya, hari abibitebo n'ibipfupfuguru byose bikinize, hari abapfuye imburagihe batazi iryo zina, ariko uwo muntu baramubajije ngo mbe warumvise. N'umuntu yakoze ati mbe wamenya amakuru, uti ndayabariwe. Nta zina wumvise abantu bakirizwamo, nta zina wumvise ry'umukiza wacu Yesu Kristo, izina ritabara. Umuntu akavuga ati Yesu Kristo, ngo Charlotte yagiye yumva ibintu biriko bira mu mutwe akayaga ngo kariko kararengana. Uwundi ngo yagenda agira ngo ati yacikanye gakaza kabaye n'ibindi. Twumvise ibintu bikomeye, twumvise Mana we Imana ishimwe. None iryo zina wararyumvise? Nararyumvise. Erega hariho ibintu umuntu yumvira kure. Iryo zina je nicyo kintu cyane. Iyo ndirimbo niyo yaciye numvise iri kwiradudubiza ngo Yesu izina rirengeje ayandi yose ubwiza rifise ububasha bwo kudukura ko ibitebo, byo kudukura ko imitwaro, batagira amahoro. Charlotte ngo yahora agenda, Modeste niwe yambwiye ngo ragaje nabona cumbagira nkagira ngo nukubera ubunini, kumbe afise ibintu. Iryo zina muntu uri ngaha, iryo zina rya Yesu Kristo. Ndashira ko Yesu Kristo kuko n'abajesu b'imari bariho nabanya, ubu ndagashira ko Yesu Kristo. Naho wavugira mutima uti Yesu Kristo, yo bya bindi bitawumva biriko bira nka bimwe byabohoka mu mutwe kwa Charlotte, gazemba kayaga gatanguye guhita. Yesu nashimwe. Ndabaramukije kandi amahoro y'Imana. Imana ishimwe. Ndashimiye akakanya abampaye akakanya kuko ikintu cyose cyamagifisa bakirongoye. Ego ndanezerewe kubana namwe, twumvise ibintu biryoshe cyane, twumvise
ibintu vyiza cane. Imana yatugiriye neza. Sikora mugabo ariko ibintu agombye kubaza aho kuja mu ibohero mwavuze ngo abamama nkatwe ko hariyo n'abakobwa mwarabayimviye ko nabo kubuza abamama n'abakobwa bari hamwe. Uyu uratandukanye kuko bavuze bati hazokora n'abamama abakobwa ntibaza. Nicyo nashatse kubaza kuko harimo abakobwa bagore waho biteo bakiri bato abasirimu n'abatari abasirimu bose. Imana ishimwe. Nicyo nari nashatse kugira ngo nsobanuze. Nagomba dusangire amajambo y'Imana kandi mwumvirize, manze muyumvirize nyene, mwumvirize turaza gushika ndiko naza gusoma ibintu mu ntango ugatangura kumva ari ibintu utazi iyo biriko biraja niyo biriko birava, ariko tubisangire mu kuvayo, igitabo cyo kuvayo se Bibiliya nibaza kandi ko muzifise namba ari mu mahehe na hehe, ariko ndabifurije ko umuntu yogera Bibiliya. Kare je naho ndakunda nagarurira abantu amabiblia, ariko ubu hari abantu yaretse kugurira. Hari narumvise ngiye kuhagarika kuko urashobora gusanga umuntu ukabona by'ukuri kukuye kuyimuha bo ataramenya ivyari byo ataramenya ibyo, ariko hakaba n'undi abize kera ngo nta Bibiliya mfise ngo ntake, ariko ugasanga yambaye ikirata ugasanga munyuma cyantangura kuzandahesha. Hari uwa ababifize mugabo bataramenya importance yayo, taramenya ibyiryo, uwo ni kindi kintu. Ariko ukaba n'undi nyukuri sirimu ngo ari umugabo nta Bibiliya. Mbe warumvise biri muri iki gitabo ngira nturabimenye naje ubugingo abazifise rero kandi uyifise uyigendana bishobotse urondere aho masakame y'abadamu n'abaki habamwe ibintu byinshi cyane. Ari naho je ndaruhanga kunkumura ngashira hasi ivy'abana ibikinga kuri imfunguruzo, ndarondera imfunguruzo je nko mu isakoshi bikagura. Ariko rero tuzo turagendana Bibiliya mu hambafise amatelefone barazishiramwo, nukuri ubishoboye utayifise n'amahoro. Nimwumve ngo niko ndavuga ivyo, ariko ubu n'ubugingo nukuri ntuzugende nanje sinze ngende ntafise. Iyi ni inkota tugendana. Hari naho duhura na Flora bimugoye ngaca ndayisokorora cyari muri yo nkagisogota umutwaro ugacukoroka agaca yibandaniriza iyo yaragiye. Yesu nashima. Kuvayo igice cya 25 hari ahantu sinza kubanza ndarindira murumviriza Imana yari kwirabwira Mose gukora ivy'ihema ryayo. Ihema tange tuvuge nko kuyubakira nk'urusengero basi. Isengero tuvuge ivyo twumva twumvise n'ibitebo, hari ababimenya abandi bavuga ibiki abandi bavuga ibiki. Ni ngo iyo mugira iti unyubakire. Imana yari kwirabwira Mose kwa yubakira. Hanyuma rero ngo Imana ibarira Mose ivyo gukora ihema ryayo. Bafise version yinyene sinzi ya indi nshaje. Uhora habarira Mose ati barira Abisirayeli. Yo ku murongo wa mbere 25 kuvayo 25 bere ku murongo wa mbere tuza kubandanya n'ivyo nyeze kuvuga by'iryo hema. Uhora Imana ibarira Mose ivyo gukora ihema ryayo. Uhora barira Mose ati barira Abisirayeli bankuraniriza amashikanwa, muze mwakirire umuntu wese aritanze rivuye ku mutima. Mbega umuntu ashobora gutanga bitavuye ku mutima? Ashobora gutanga bitavuye ku mutima shaka wambonye agatanga nyene kandi batarivuze uwo muntu akumva ko ataco wavuze. Ego akashobora kuduhana bijya byose byagiye muri orferina n'ibiki kubivuye ku mutima cyangwa bivuye ku kindi kintu. Imana ishimwe ko muvyeme. Umva rero ngo uza wakirire, bazi umuntu bakubwira ngo umuntu ntuza kumwakirira ibintu abizanye hewe. Imana ibarira Mose ngo umuntu azoriza narivuye ku mutima. Sinzi ngene babimenya rero ntavyo nzi ngene umenye icyavuye ku mutima, kuko era umuntu agira ngo wewe mu mutima nkamuheza ntego nade ntegome ku mutima. Mana isega rya nade isega ryi
mugabo ndarizanye ndarizana uku nyene ndabimuhereza uku niho menade mugabo mu mutima niwe kandi ndavuga ntisaba Imana ibarira Mose muze mwakirire umuntu abizanye bivuye ku mutima. Bene data tukiri ngaho turi mu bikorwa c'Imana dusaba Imana haba mu ngo zacu haba mu byo dukora byose. Ikintu uzokora uzogikore kivuye ku mutima. Wumvise kitavuye ku mutima uzoshake wirekere. Aha rero sinzi ingene Imana babigenza kugira ngo babimenye kuko abantu bose ndibaza ko bazana amashikanwa bazana namba babisoma gute byavuye ku mutima. Ariko Imana iri zivuga uko ngira hari ku buryo burya barifise mpwemu yera barabizi umuntu arashobora gukorera ikintu kabona ko kitavuye ku mutima. Hanyuma rero baca baravuga rero amashikanwa bazokwakira ayariyo barayavuga ntavuga uzana amashikanwa n'importe quelle mashikanwa bazana amashiga barayavuga aho cazingurura hari inyuma rero uco uzingurura hajya inyuma dushe tubandanya iryo hema rero Imana yamubwiye ngo yubake hariho ibigize iryo hema ubwo rusengero tuvuge tukoresha urusengero ku murongo w'10 baravuga ngo ku murongo w'9 ku murongo w'8 hajya nyene kandi bangirira heraho kuba kugira ngo nze ngerere hagati muri bo nk'uko ivyo ngira nkwereke byose bimeze mu vy'ikigereranyo c'iryo hema nzobamwo no mu vy'ikigereranyo c'ibintu byaryo byose abariko muzobikora. Umva Imana yaramubwiye ayikorere ngo nihema ryo kubamwo ngo niryo shaka kwiberamwo ni ngora Imana ishaka kwiberamwo. Mbega yemwe ubu Imana ibahehe none sinzi wawe warayubake canke narayubake canke ni aharya canke ni mu rusengero hamwe musengera ubu Imana ibahehe. Nabonye umuntu ariko aradufasha ibahehe mu mutima wande wajewe umuntu none se yadire yuko rero jewe ndiki canke ingoro canke ihema ry'Imana nyene yiberamo. Yesu nashimwe. Urumva kiramubwira iti rero uko muzobikora kose kandi bangirira ahera ho kuba ntebuze ngo bangirira ho kuba ahera ho kuba kandi bangirira ho kuba kugira ngo nze ngerere hagati muri bo. Ico gihe barabisirayeli bariko barubaka ihema Imana yakize ikagerera hagati muri bo. Mugaye kirabwiye ati kandi nimupfa kugira akajagari nk'uko ivyo ngira nkwereke byose bimeze mu vy'ikigereranyo c'iryo hema ni nka plan bijya babubatsi ngira hadufisemo abantu benshi nk'uko ivyo ngira nkwereke byose bimeze ku vy'ikigereranyo c'iryo hema nzobamwo no mu vy'ikigereranyo c'ibintu byaryo byose abariko muzobikora. Urumva nabubatsi barafata plan bakaguhereza bakavuga bati ehe ngiki bakaguhereza ntuza kumurengereza mutabivuganye cyangwa nawe ngira wewe nyene aravuga ati aha ngira nyakuba wa patro wohindura ukunuku ariko mwumvike kazagushikiriza urarenzako uragabanyako atagushikiriza ati wewe rero plan y'inzu yaje cyangwa nibi uzoca ubikora uko Imana itugirire neza. Imana rero yacinamubwira nibizoba muri iryo hema kuri 10 havuga ngo ivy'isandugu y'isezerano nuko baza isandugu mu giti citwa umushita uburebure bw'umurambararo bwayo buze bube ubw'amatambwe 2 n'igice y'ukuboko uciriye mu nkwakara ubwaguke bwayo bube naho mutobandanya yagiye iramuha n'imamezure bijya kujya bapima ikamubwira iti bizoca bigenda uku aha hazongana uku aha naho hazongana uku kandi uzubikore mu giti kimeze uku. Imana nishimwe. Ego hanyuma kuri 22 aha
aho niho nzohora mbonanira nawe. Urumva hari ku neza na ya Mosega ati muri iryo hema niho nzohora mbonanira nawe. Mbega turifuza kuza turabonana n'Imana niho muri siho muri. Mbega turifuza kuza turabonana n'Imana, turifuza kubonana n'Imana. Imana yabwiye Mose ati aho naho uri kurahubakaga niho nifuza kuzohora mbonanira nawe we. Muri iryo hema. Hanyuma rero ngo aho niho nzohora mbonanira nawe nkubarira ivyo ngushikirije byose by'ivyagezwe ngeza abisirayeli. Kuri 23 baravuga ngo ikindi ivy'ameza y'imisima y'ibiterekerwa bakabivuga. Aho rero ugiye urasoma ivyo bice byose ngenda hagarukirize ngaho ngenda abisoma byose. Imana yagiye imubwira ibintu byose bigize iryo hema, igacimuha ama mesure, igacimuha ikintu cyose ukizogera, kandi kamubwira iti uzobikore muri iki giti ntuyikore aho uzohashiriza habo, aho uzohagira uko. Yesu nashimwe. Chapitre ya 26 havuga ngo ivy'ihema ry'Imana. Hanyuma n'ayandi mashapitre kuri 27 baravuga kuri vy'igicaniro cyo kosereza n'ibintu vyari imbere, n'ibintu vyari angahe imbere. Ama mesure ikamuha ikizogikore muri iki, kandi gacimusaba ngo uzobikore uko. Mwo kwibaza muti none uyo muntu ariko aratuzanira ivy'ihema tubwira ivy'ibipimye n'ibidapimye n'ibindi. Haravuga ngo ivy'imyambaro y'abaherezi, muri ivyo harimo n'ivy'imyambaro y'abaherezi. Imana yatoranije abaherezi ntibapfa kwambara impuzu abatayeri tuvuge bubu bapfa yo gukoranga. Oya, Imana ngo yari yarafasha abantu. Umviriza kuri 28 kandi uza wigize hafi yawe Aroni mukuru wawe n'abana biwe ubarobanurire mu Bisirayeli kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuherezi. Aroni nyene na Nadabu na Abihu na Eliyazari na Itamara abana biwe. Uzujishirize Aroni mukuru wawe imyambaro izibiyejejwe yo kumutera icubahiro no kumushariza. Imyambaro kuko yari umuhereza akora muri iryo hema, abona baca bakora muri rya hema ryubatse ngo yo kumutera icubahiro, ngo ari imyambaro yo gutera icubahiro umuntu, mugase gutera icubahiro ngo no kumushariza akaca agenda aberewe nyakubaho kuko yari umuherezi. Abo bantu rero ntibapfuye gufata abari bo bose. Kuri 3 avuga kandi uzubwire abahinga bose abo nujuje imwemu y'ubwenge ngo bajishe imyambaro ya Aroni yo kumurobanura kugira ngo ankorere igikorwa cy'ubuherezi. Batayere babandi akiriko arapiga gusuku. Oya, kandi aho yo babiza atari uw'Imana yashizemo imwemu y'ubwenge ntiyashobora kujisha imyambaro yo baherezi. Ugira soma harya ucubona kwabo bantu bariho. Ngira muravuga mutu uyu muntu none aza gushika kuki. Hanyuma rero hari abantu bujujwe iyo mwemu. Chapitre ya 31 niho ngomba tuje tugira, hanyuma mvuga ico nashaka kuvuga. Chapitre ya 31 nguhora hatoranya murongo wa mbere, uhora hatoranya abakozi b'abahinga. Uhoraho yongera kubarira Mose ateraba ntoranije Besaleli mwene uri mwene Huri wo mu muryango wa Yuda, kandi ndamujuje impwemu yanje kugira ngo agire ubwenge bwo gutahura no kumenya n'ubuhinga bw'uburyo bwose. Barabivuga ko no kuri 6 ngo kandi raba ndamushize ko Oholiyabu mwene Ahisamaki wo mu muryango wa Dani, kandi mu mutima y'abantu bose babahinga ndayishizemo ubwenge ngo bakore ivyo nakubariye vyose. Urumva ivyo bakora ni ya myambaro y'abaherezi. Duce duhereza rero gatoya mu majambo turiko turasoma mu cete ca mbere Petero yanditse ca Petero chapitre ya 2 ku murongo w'9 havuga ngo ivy'ihanga ryera. Ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe mukorera kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye ikabakura mu mwiza ikabashira mu muco wayo utangaje. Yesu nashimwe. Ngo turiki dukoranije kubiki
abaki abami n'abaherezi. Turabami turabamikazi. Yesu nashima. Turabamikazi. Turemere ko turabamikazi. Urumva twebwe Imana yaradukuye mu mwiza wa Satani idushira mu muco wayo utangaje, ikiduhindura abami n'abaherezi. Twari ko turumva ibyakorerwa hariya. Rero umutwe w'amajambo nashaka tuvugane ko Imana yacu si yakajagari, Imana ni y'urutonde. Umuntu uze gutama buri yatubwiye Imana yacu ni si yakajagari. Mu Mana nta kajagari kabayo, mu Mana harimo urutonde. Yatanze amamezure yose ikabwira Mose, kandi nguze ubigira uko nabikubwiye, ntuze ugira ibyo wiyumviriye. Yesu nashima ko dukoranije rero kuba twebwe twumvise umugwi turimwo yuko duharanira ko imiryango imererwa neza, Rosari de famille. Hanyuma rero mu muryango haba abantu, haba bande. Ni Imana yanarondeye ngo bakorere mwihema. Iryo hema rero turabona ko Imana hari ahantu yavuze ngo sizoba mu ngoro zose. Ubu Imana iba hehe? Muri twebwe, iba muri wewe, iba muri jewe. Namba warakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, umenye kuri inzu y'Imana, uri ingoro y'Imana. Kandi muri iyo ngoro nyene nta wundi muhereza azayo nyene. Erega niwe mwamikazi nyene, niwe mwami n'umuherezi, niwe mwamikazi ucutegerezwa iyo ngoro. Kandi yabwiye Mose, hari abacuruza ba supesi, numvise ngo bacuruza supe, bikwiye kuboneka ko aho ucururiza n'ibyo ucuruza hari umuntu ari ingoro y'Imana ariko arahacururiza. N'ibyo upanze tuzoze tugusanga umunyu uri kumwe n'amavuta, usange uzuransubiza ukuntu ugakata imikate ntiyacuruza wewe, ugacumperezanya n'amavuta ugacusubira. Imana ni Imana y'urutonde. Imana idutondeka mu buryo bw'imwemu, ikadutondeka no mu buryo bw'umubiri. Imana ikorera muri twebwe. Numvise iyo jambo ngo mu Mana nta kajagari karimo, mu bikorwa byacu ntiwe akajagari. Jewe hinge ndababwira ikintu Imana yanyigishije uyu munsi kuri iryo jambo nyene, kandi muhengo ni kiza. Umva navyuse gusenga, ndiko ndasengera ibi bikorwa nyene nibiki. Ibyo si bivugwa nuko Imana yanyigishije, ntabuze iravuga ngo je nazunze gusenga ngo urumva ngo nasenza amasaha 3. Oya, niko yarakarorero ndiko ndatanga. Yanyigishije kuri iri jambo n'utuntu duto ko numvise Imana imbwira iti uze, yarishyize ku mutima uti uze udufatanye na bene datuvuga ati mu Mana nta kajagari kabamo, mu Mana haba urutonde. Imana ikaruka avuga n'igiti ngo uzobaze mu giti kimeze uko, udushire ku izahabu, ngo hajya baravuga n'amarido uzosome bijya bishaje amazi iminsi nsoma. Yo, Imana ni y'urutonde, ndikeneye akajagari na gakeya mu buryo bw'imwemu no mu buryo bw'umubiri, kuko turi ingoro y'Imana. Jewe urumva navyose ndasenga kandi mpora ndabikora rero. Hanyuma rero ndasenga, hagisenga ukaryoherwa, hariho vyanka akaba niryoherwa, ugacuryoherwa usenga, hari nawe ucishita mu gitondo. Urumva kuba wakanyomoje ugacusoma n'ijambo ry'Imana arabishika rero. Mugabe Imana yanyigishije teregaho uza wamaze ugira ushiremwe akajaga, ndavyuka ndarabisa n'ukuri biraryoshe ntinge. Uraza hari ibihe vyanka n'igihe bikunda, mugabo nza numva mpwemu yera teregaho nta rutonde n'akajagari. Kubera iki? Urumva tuza gusoma uheze niwashika hariya muri cya gikorwa uza gutangura gusinzirira. Kandi none se niko ndakora ibintu byiza gahemwe, ndabaye akantu gatoyi maze kunyigisha, cyangwa Imana ndabikora njya ku kazi, nkumva ndi muri mpwemu. Urumva uri muri mpwemu, wumva hari mugabo hari ibihe bitandukanye, wumva ko ari Imana ikurongoye mu kintu kidasanzwe. Akaba n'igihe cyo kuryoherwa gusa, gwacuga umuryoherwa akajagari gagaca kaza. Urumva nagumye nsenga burankereye ko, ariko ejo bambwiye ko hari ibikorwa ndabifize no ku kazi, cyangwa nawe urabifise mu rugo, ugaca usanga byanse. None ntiwari wamye urasenga gahema gusenga ni kwiza, guhagurutsa Imana no gusoma ijambo ry'Imana. Ariko Imana yanyigishije iti iri foko mu Mana haba ikintu cyose urutonde. Senga ugeze amasaha kandi mugabo wibuke ko ufise umubiri, kandi ejo wibuke ko ufise ibikorwa. Kiretse hariho ikintu Imana kugira special, ukumva ko Imana igushize mu kindi kintu kidasanzwe, ukumva ko ari ikintu kidasanzwe, ariko ari ibintu bisanzwe. Senga mugabo wibuke ko dukorane, mugabo turibuke ko hagera gutaha tuja mu ngo, uko araho musanga habaye kajagari. Imana yigije kuri iki kintu, mu Mana hariho urutonde. Dusaba Imana urutonde,
mu majambo tuvuga habe mu rutonde, mu kazi dukora habe mu rutonde rw'Imana, mu bintu vyose, ikintu cose, mu maromarke dutanga. Ejo bundi Imana yanyigishije abakozi, murumva hagira ugenda urumva wanyomoje umugore mwe, ibintu byose bitumbereye. Hari gera wibaza ngo watumbereje kandi bari vyiza, ariko ugasanga habayemwo n'akajagari. Gusubize ngurumva imenze kugira uko muze kugira uko ngo murabona ibi, urumva ugira ugende murabona ibi. Nzarumva ku mutima ati erega ifo kumuza muradoza. Utagiye uradoza uza yegome abakozi bafise uko bakoze, ariko reka gusiga abantu nabo batuntuye. Ubwira haro mark umuntu kazuramuka muzindukira ko na romarke ati nawe nyine regaza gusigara babaye. Acagira ati mabuja yazinduze yashavu uca ugenda kandi wari kuramubwira ibintu vyiza. Ivyo vyose tubishobozwa n'iki? Imana iduhe kuba mu rutonde. Niyo jambo narose ngo mu Mana nta kajagari karimo. Twe turi abantu b'Imana. Kurya Imana yagibwira Mose ngo ikuzokikore muri iki uburebure bumeruku, dusaba Imana mu byo tuvuga habe doze. Ingene tuba tumeze twese, uko twambara nuko tumeze, habe mu rutonde rw'Imana ruvuga uti Imana fasha. Mu maromarke dutanga turi mu ngo zacu canke turi ahandi hose, usaba Imana, saba Imana ntagira akajagari. Kandi utagwavuza ibintu vyo, ari ugasanga bivuze mu mwanya utariwo, cyangwa ukavuga ukarenza byari byaryoshe ngo usanga urarengeje. None gusenga urumva nk'Imana bwite usenge ni vyiza, ariko ntucu ujya uhegwa cyane, wibuke kufisa akazi, wibuke kufisa ibikorwa. Ni Imana y'urutonde. Rero dusaba Imana mu ngo zacu, mu vyo dukora, muri iki gikorwa habe mu rutonde. Nk'uko batugiriye programme, ntibavuge ngo bace batudodorera ko ngo aja nikonje ngo nimunyaruke ngo urumva mba nabishaka, ariko nimwabimbwiye hakiri kare. Ndakunda abana bo muri ibi bihe nuko bamwe bumva hari abaca barengerezamo. Abana bubu sigumwe twatwebwe kakera, kandi kenshi araho wiyumvira utigize twebwe twakuriye nyene bakubwiye ati kwikorera igiseke ndiyo bwana wabwiye, ariko urabwira uti hebo tuzogenda kuraba naka naho yo bari mu inshuti canke nyina ngo ariko umuntu no kubera iki mutabitubwiye haka naje nari mfise yindi programme. Hambere hahise mama wawe hewe bari kukubwira bati ejo tuze kugira nawe ugatutangura kuvuga ngo ko mutabitubwiye hakiri kare, ngo nanje nari mfisa. Kandi ugiye kubira bihe bagezemwo hari abataba barengeje vraiment, ariko twebwe ivyo ni twakuze ivyo bari kuvuga ngo urumva ngo yabwagaye hanyuma 2 anava marche igiti canke nayo inkoni kaba yabwagaye. Ariko ubu vraiment uramubwira umuntu ngo no ngo ngo ariko mugabo ngo natwe twari twamaze twari dufise yindi program nimbe ya iyihe ndafise mama hari umugenzi agira anniversaire hariho kandi ugomba amahoro n'ubutungane n'ingingubu ubu nukuganira. Nibaze ngira mwaraganiye nabo bakobwa, ubu nukuganira, nta kiganiro nta tegeko. Byarinde uvuga ngo umuvyeyi ndavuze cyangwa umuvyeyi aravuga nawe ugasubiramwo, kandi ugiye ukabiraba neza uko usanga nivyo. Ubu ni inama n'ingingo, mbega itariki zinaka tuzoba dufise twariho kuko mu bitubwiye akere ko programme nari mfise ngo cembanza ngo ufise batanu ufise banu banza kubaza bo bose, urumva ngo umugabo ntiduhuje ngo je ngo umugabo na ego. Imana nayo ni Imana y'urutonde, ntidufata kwizosi. Rero turabe mu ngo zacu, turabe mu buzima bwacu uko Imana yavuze ngo Imana ikagenda itanga ikintu cyose, turabe ku bintu byose biri mu rutonde. Numvise iyo jambo ngo Imana mu Mana nta kajagari karimo. Tumenye ivyo dukora, dusabe mpwemu yera mu ngo zacu, mu bikorwa byacu, mu majambo tuvuga. Umuntu ashobora kuvuga n'abantu bakaraba bakarambirwa, ukaja muri groupe abantu bose bariko baravuga ngo tekere ukaba uri kuravuga n'igende ndiko mvuge jewe nkamari jewe ndiko ndavuga rero nuko n'abantu bataruha bakarambirwa.
batahumonika rero ko atanguye kuvuga naho dusanze twariko turiyagera aho nta muntu azubura kuza gucira n'amata aravuga akaruha akavugiriza dusaba Imana irakeneye rero kugira ngo tuzorokore iyo miryango haba urutonde mu kintu cyose twambare ku rutonde kugira ngo abana barone kuko turabami n'abaherezi tuvuge ku rutonde dufungure ku rutonde ngira n'abazotuzanira n'abanitritioniste ngira bazotugira bintu byose kuko turi muri Kristo Yesu turabami n'abaherezi turi hanga ryatoranijwe Imana ishaka ko haba urutonde muri twebwe kuko iyo hari urutonde mu kintu cyose umuntu aratuza Supesa acuruza tahaye urutonde muri bijya ukora ufa gucanganya akajagari imiki nibiki wabasavye Imana ntushobora gucuruza amavuta ndibaza gucuruzanya n'impuzu gucuruzanya n'ifu gucuruzanya n'imodoka byose ntatanza kabiro kubavuze ko acuruza haraba urutonde mu bikorwa byacu dukora mu ngo zacu habe mu urutonde rutangwa n'Imana kuko turabami n'abahereze mu nzu zacu mu byo dukora mu byo tuvuga Imana ngo irashaka guta numvise iryo jambo rikomeye muri jewe sinzi kumbure jewe hari naho ngira yabonye iwanje no muri jewe atarutonde rw'ibintu buri mu harakajagara haba urutonde mu mafaranga dukoresha muri gestion yabigiye byabiharage na bya bindi byose nase yo ndibirega hari aho umuntu aza gusaba Imana nawe dukojeje amafaranga ku mufuko nka jewe urumva kumbure jewe nka nivugeko bashobora kuronka amafaranga uwo mwanya nyene mu isegonda muye n'impuzu muye n'imodoka muye n'ikaranga muye n'indayaha muye n'ibiki Imana ngo irakeneye ko haba urutonde muri twebwe mu myambaro yacu haba urutonde mu mazu yacu mu bana bacu haba urutonde mu byo tuvuga amaromarke dutanga no mu kumbere y'abashinga ntahe bacu umuntu wese amenye mvuga ryari mpora ryari abafise abana mvuga ryari miraryari kukaza aho dukorera ikinda kivuga ryari kinda gikora ryari kuko tuba dufise n'utuntu twinshi numvise ijambo Imana haba urutonde ko taburutonde Imana nta kajagari karimo tuzoruhabwa na mpwemu yera tuzoruhabwa no gusenga tuzoruhabwa umuntu atondetse vraiment Imana igutondetse neza uyu usanga ikintu cyose kibisanya n'ikindi murandaba amamodoka ajya mu mabarabara hajya amafe iyo batazishiraho mbega cyangwa umwe wese jewe njuku nkazuku ubundi bakabajuku gusiga nawe akabaje inyuma ubundi akabaje mwibaza ko byo cyabigenda gute akajagari kandi abantu bogongana bakamarana bagapfa rero mu bakozi bacu haba urutonde menye ni aha ndavuga aha naho ndareke ejo naravuze mbise uyu munsi nawe nyene n'umuntu mbanza nduhuke ndaza kukivuga kubikogwa imbere y'abashinga ntaye neke urumva abana nabo nyene mbere mnabso harabatse bigira ngo vie ngo na mere bashobora bavuga ngo vie hajya ngo ni kurya nyene atangura ngo ni kurya nyene ngo ni kurya iminsi yose ko yise ngo induru ziwe vuga uko abivuga amasaha yabivuga ryari abikora ryari ukaje usanga nakajagari ariko dusavye mpwemu yera akaturongora kurya Imana yavuze ati muze mubikora uko bavuze ngo mere ibaza ari mama ngo mere harya n'abakozi bakavuga maza kukazi bakamenya bati hajya ko nakashitse ngaha emwe oya ariko hari n'uwundi basanga Imana yamutondetse yatuyo ati yinjiye no ngaha nataco yovuga vraiment uza wumva abantu bose batekanye baruhutse atakintu nakimwe yabavugishije Imana ari ngwira gomba yuko tuba mu rutonde kuko mu Mana nta kajagari karimo kurya yavuze ku ihema ryayo kurya yavuze ingoro izo ngoro rero ubu ni twebwe sirya hema rya Mose niho tubonanira dusaba Imana ishira urutonde kandi urwo rutonde ruzoshigwayo nuko twaramaze kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza tujya dusaba mpwemu yera zavuga ati njira ku rutonde uzi ko umuntu ukunda kugira ngo pyo byahushitse udahora rega n'ukuri kose ntibukwiye kuvugwa narubise Joyce Meyer ariko arigisha ndamukurikirana kuri hajya kuri ibyo buhinga bwa none aravuga ati narakunda kuvuga ati mugabo Imana iranyigisha ngo kuzura vuga abantu zura genda uvuga iby'abandi bantu nyene uzura vuga ngo si vyiza
ngo uzubireke si byiza kuzora nk'umwe avuga ntiyo urazi kanade urazi kajane newe nturumva mbega wamenye ko nade ntiwabonye impuzu yari yamwe ngo yice nyuma yawe wajya utayibonye ngo ibintu nk'ibyo nyine kandi n'abandi nziza hari n'amajambo atabakenewe kuvuga hanyuma ngo Joyce rero Imana irabimubuza kubivuga imaze kubimubuza kuvuga akavuga ngo bikamurya mugabo akavuga ati nzoherekwa kuza ndabiyagira abantu bose atari ko nshize nzobibwira umugabo atujya nishe ndamuyagira amakosa yafite rero turakorana mise nibuka ye uno munsi gahe bamugize kuri yewe urumva nabwiye sheri ishushu mwebwe wewe Imana ikiramubwira iti yo oya ibintu bidezonora umuntu nk'ugenda ashobora kubwira nk'ubu nkabwira muzungu hajya maptite sir arabizi nkamushaka muyagira cyangwa biyagira undi muntu urazi ko ashobora urumva jahe natatu biba byambwiye ariko akamwanka cyangwa akamubwira kubera ibintu je namuyagiye buhuye icyo kintu cyaranyubatse ngo hari umuntu agenda akayagobwira kuyagira ngo akakunda biyagi urumva byaramwanka Joyce Meyer yamwiza kuvuga akavuyaga ibintu bitubaka kandi hari naho biba byabaye washaka teya David ndabimuyagira nabira abandi ndabahebye Imana iramubwira iti oya Yesu adufashe rero atugirire neza naronsira ijambo ngo Imana ishaka ko bari ubutonde mu buzima bwacu wewe urabe muri wewe cyane muri wewe na jewe ese kandi urutonde mu byo tuvuga mu byo dukora umuntu ashobora kuba ari umukoresha ahantu kanaka kandi ari nyakubahwa ariko akarambira vraiment ugasanga nta rutonde rumuka muri kuratanga amaromarke kandi ni byiza gutanga romarke kubaho ariko abantu bakarobaga urumva kugezaho bakubonye abantu bose baro bakarambirwa bakavuga kandi bakoshe cyangwa bakabona n'umuntu akikubonye ukazona tanguye kubwira kuko batangwa n'umwana kubera wamenyereye nyene namenyereye imizizo y'amasahani ngo cyagize gute kandi baba bayasanzaje n'ukuri ariko bakaruha cyangwa bacavuga bati urya ni kurya mvuga none tuzobireke nyene uko Imana ishaka ko haba urutonde mu buzima bwacu nuko rero Yesu Kristo atugirire neza umuntu wese mu rutonde rero hatatanguye byazina muri ahantu dukorane hatabaye mu rutonde umuntu wese ngo azatuje ni Yesu aduha gutuza Yesu amaze kudukura kwereka nabijya abidukuye ko biratuma umuntu acatuza hari igihe umuntu avugishwe rega na cyagitebo kuko kwaremerewe uwo muhuye wese ngo mva mu nzira yo Korodine ngurabona ngo ngene bazezeta mu nzira urumva ugasanga ariko Imana kuvuga dusezerane ikintu gikomeye cyane ngo ibizuba biduture akana kakaza wiruhiye ngo mbese rero murabona ngo ayo makaye mwirwa muratabura bavuze mama ngo urumva ngo ibyo sibyo bingoye ari akana kaze kavuga ngo bamutumye ikaye bati niwarizanye ngo mama naye mubwiye ngo cyavuga ngo mve mpana ibyo byose byo binyigoreye kandi abana kenshi ntibabesha muvye gacaza kuvuga ngo n'ukuri ngo gwembwa ngo hana karaho mugabo kabiti yabivuze ngo narashize ndabimubarira ngo badutumye ikaye ngo acambwira ngo mva imbere ngo nyibisirize guvye sibyo bingoye bamuhamagaye mugaca buza kubesha nabebwe muragasanga arabeshe biva kuki kuri vya bindi biremereye umuntu twemerewe kubikugwaho hari igihe tuba mu kajagari kubera ibiremereye umuntu mbega iyo umuntu yaremerewe aramenya gusasa yaremerewe bien yaba ari ingwara twumvise Charlotte kubera iki gashariro uburemere bw'ingwara yagasupe wari kukubaza ikiniki na kiriya wari kugishobora uri kuragiguka umwe musi buriko muragira uko ariko twemerewe ngo vyose agiye kubidukurako hari igihe rero haba kajagari umuntu ntanakubure n'inzu niyoge muragenda mu mama akava mu rugo cyangwa ndagenda tanakaravye ukazone hari igiriye nabari pinjama nambari gitenge gicuramye n'ikindi uti Sandra ngo bisashama ngo ibyo sibyo bingoyesha kubera uburemere ko Imana yadusezeraniye kudukura kw'ivyo bintu ikeneye rero yuko bimaze kutuvako duce tuba mu rutonde bwatwebwe ubwacu erega hari umuntu usanga datondetse no muri we tondeka najewe ntondeke mbe neza mu Mana nta kajagari karimo usaba Imana haba urutonde muri wewe mu vyiyumvira jewe ku kazi hari gihe
barangira akazi ngene nkagira ibintu bibewe yambaza nkaja gusenga neje umuntu yaransanze ndiko ndibaza ntangure nkora iki mvuye muri kene hamwe nyine naje vraiment numva je numva ibintu yaje nanangura numva ngo ndashushe umva mu mutwe none nkora iki ndacava ngaha ndagenda ndije nyene za kwicana hama cyangwa iki kandi ngaca ndaba n'amasaha siko rarabizi nuko yasohotse namwandikiye nti siko ambwira n'ibyigo kandi ambwira nti siko naguma namubwira nti siko akazi namwandikira uko nyene ngambwira akazi ngashira ko nyinshi ibyo yari yambariye byose ni akazi zenge muri ako kanya nta rutonde umbwira ankakubwira benza abana umuntu yinjiye yambwiye ati uko shika ku kazi ucumpamagara nza kwakira ivyo bintu ntegerezwa gutwara nego mugabo ndaraba ntibashashitse ningenda muhamagara nyabugeza ku VR muri centre vira kashika ngahanze nza numva umuntu ngihamagaye niyo ndi Salvato nimbwirira ikigongwe yasanze ndiko ndasenga kenje nsenga avuga ngo mana yo mwijuru ndagusabye singire stress mfashe ingene mpanga ibibera nuko ndibona ari byinshi nza gukora iki nakiriya Imana y'urutonde kandi ndabona uwo muntu arinji nimbabarira ninaguhamagaye nzi kuza guteba gatoya nifashe taxi ntaruba none ko taxi murindiriye numva naho ngize yo acari amafaranga ningirira ikigongwe ngirira ikigongwe ngo ndakubaba ngo akanu kuri ngo ntacyo nurumva mfise asanga ibi Imana ishaka urutonde kandi turabami n'abaherezi dusaba Imana dutondekere byose neza ubanza utondekane muri we kandi ntushobora gutondeka ntarimo Kristo Yesu ndi ngoro yiwe hanyuma Kristo amaze kujamo umusaba amajambo akaba ari yangora mvuga nti Yesu tondeka rero ubu nkeneye kuvuga ibintu bitondetse neza birashoboka Yesu nkene uremerewe n'impuzu urashobora gucurika uremerewe uvuga mu mwanya utariwo ariko twasezeraniwe ko Imana ibidukuyeko nawe tondekana kubyo umuntu ashobora kubona ko aragenda ukavuga ati umuntu aratuje yemwe no muri ivyo bibazo umuntu agashobora gutuza kuko turi ngoro zamwemuye mu kwambara twambareka kumwe kwa Aaron munyumve neza twambare ngo bambara imyambaro igishitse neza yo kubashariza no kubatera icubahiro ni Imana ariko ivuga ko turabami n'abahereza Imana izotwambika ubwiza bwayo mugabo nizi twambaye tuzambare neza mwemu yarazodutondekera sinzi ko hari abameze nta muntu urambara ikintu canke ukabaho je umuntu kazomba Imana igutoreye mwemu yaragutorera ngo ejo uzokwambara iki birabashikira namwe ukumva vrema ko ari mwemu yarakurongoye canke ukambara ikintu kazomva Bara abantu bavuze ngo je sinzi ngene mwemu yeravuga bati naho uragomba ugwire gende hari ukazawumva ngoya ngo genda hariya naho uragomba guha ikintu umuntu bateka ntugihe na deje gihu niko mwemu yerakora Imana itwambike turabami n'abaherezi twambara imyambaro y'abaherezi mwemu yera ngo abo kwa Aaron ngo ntibafa kubajishira abantu batagira ubwenge batabizi neza Imana izogenda iduha no mu bakozi dukoresha mu mazu tubasengere yemwe ndagomba tuvugisha ukuri ko mu mutima ntagira ubesha kandi tugira ukuntu duhora dusengera abakozi imbere yo kubangaca umuntu agafata akanya akicara ati wa Mana yo mwijuru ndagusabye umuntu aza kunderera abana abishize kumwete cyangwa ngo Mana yo mwijuru amfasha tora tubikora ibande bahora babikoraga yemwe none muratijya kuyagorora imbere yo kwangaje umukozi ataravuga ngo hewe ngo mama wawe ngo modeste ngo ntawo mwondangira umukozi gasha oya tubwire n'ukuri umuntu ahora bikora aho yumva mu mutima bikononekwe shira ukuboko hejuru ni vyiza cyane abakoresha abakozi mu bijyo canke ubu dusabe mwemu yera kuko iwacu Imana ingomba kwa bakajagara urashobora kubutonze mugabo ujya wasize muhira ntabatonze mu bana ugasanga hariho utundi tuntu abantu bafise abana bato ndako natwe dufise abakuze ngira mwari mukwiye gusenga musaba babarerera abana mwubitsinda mwisonzesheje abantu mufise ugafise gutanga amata ngo ibiki nibiki Imana irakeneye n'urutonde muri barya abana bacu
umuntu bafise abana bato natwe dufise abakuze musenga Imana nimba ukoresha abakozi mu mangazini nimba ukoresha abantu senga saba Imana urutonde iwawe mu bakozi ukoresha. Umuntu umwe wigeze gutuba ku mukozi ndarumva arantumye ngo baranyivyeho nca ndamubaza ngo baranyivye ngo umukozi aranyivye. Uwo mukobwa nawe yakora nk'imashini ngira kinini gikora nyene nk'imashini agize aratasa asanga bamenye n'ukumena. Nja ndamubaza rero ni none uraze ngweka ntiwari wamukuye ubera amazi imisi atagira abakozi bwabo uruhe n'igitebo ku mutwe ati nukuri nkaba ndarizi yamba nabwiye bajya abakozi babahaga impande yasho ngo nibandonderere aca baramuronderera. Rero dusaba Imana y'urutonde yacu bamwibuko ntiyamumenye kuko yabikoreshejwe niki uburuhe amazi imisi abura abakozi naho uzobabura ukabura ukamara imizi ntuzohagarare kwibarabara ngo murandonderera ngo bakuzanire ngo oya urabanza upfukame. Imana ni Imana y'urutonde, mu Mana nta kajagari kabaho. Yesu Kristo rero duhezagire nagomba dufata akanya ko kwisengera dusaba Imana. Umuntu wese abwira Imana ati Imana shirira ibintu byose ku rutonde, wewe nyine ubanze wirabe. Nanje hari uwo nabonye mu minsi ambare hari rya ashitse mbashima mbona hana ashitse ibirategera ngo pirango acashira ngaho atari kataguza namubwira bukebuke ntewe ya oya neka nukuri ibyo birata imbere y'abikuba abakozi neka ejo umukozi uzomubwira ngo iki n'umuntu nawe cyangwa naho azohava ashika nawe nyine yagiye ati pya amasheje pya. Imana ngo nta kajagari kaba muri nimumva ko ari utuntu duto umengo n'utuntu ariko mu Mana urutonde ushitse nimba ufise igitunga gifu Imana ni rutonde fata ijya muzu uyimanike ikwiye kumanika cyangwa uyishire hagikwiye kuja. Yesu nashimwe. Urutonde bafise abana batoya oya nukure iranye bijya mama haraje ntamara ubu mwebwe mugeze mu gihe cy'amajambere ipambere se ngo ntuze ngo maraza kuzikuraho ngo muri sa ngo muko Maragarita ngo nuzutore. Imana iri mu rutonde. Yesu atugirire neza. Ibiharage umuce ngo uragenda utore gacaza gutora ibiro 5 wamutuye kwaza guteka ikiro kimwe. Yesu atugirire neza. Nukuri numvise iryo jambo rikomeye ngo tuze kuganira ngo mu Mana nta kajagari karimo. Umuntu wese dusubire ku rutonde mu byo byose, muri bijya dukoresha, mu myambaro yacu, muri bijya dufise nta masahani yo kumeneka n'ayandi biko Imana yaba yabiduhaye. Nageze kumva ijambo rimwe rwo Imana ishobora kwima umuntu ibintu kwera abifata mine nwego. Imana nta masahani yo kumeneka guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu ariho. Imana nta bikombe byo kugira hari abandi bantu babikeneye. Nta biharage bizigiremo byo gusigara mu nkono, nta masafuriya yo guvya, nta bintu by'ibijagajaga, nta mashuka mwe yo guta yanda manitse, nta masabuna mwe ari hanze ari hariya. Hari abantu bayakeneye. Imana ni Imana y'urutonde. Imana ni Imana y'urutonde mu buryo bw'imwemu no mu buryo bw'umubiri. Aho tuba, aho dukorera, muraze murabana hajya mukorera, aho dukorera. Bazoze ngo barondere abamama bakora bakora mu madosiya n'ibiki ngo baze basanga bimwe bimezuka ibindi bimeze kuri abindi Imana tugirire neza. Dutondeke neza no tuzoca dushobora gukiza ya miryango. Tuzogende ngo ubonye Yesu amaze kugukiza rero uca ugenda ubwira abandi. Imana y'urutonde mu bikorwa vy'Imana dukora. Imana y'urutonde aho twicaye turi mu magrupe. Imana y'urutonde mu kintu cyo turi kumwe n'abana, turi kumwe n'abashingana tutari kumwe. Imana y'urutonde turi mu manza. Imana y'urutonde yo ingenda babwira akantu mugabo mu mbabarire cyenda kibukira mu ndakibuza mu ngenda kavuza bantu b'Imana ndaronsa ndakavugira kwa akantu karambabaza cyane. Murabona muri twebwe hari nk'ababura canke bakagira imanza. Je hari kintu akaba ari intege nkezi wanje muzonkebure na jewe ndakebugwa. Jesse gemba bara mu manza. Kandi maze kubigenzura abo tuzoye kubana tuvugana. Abantu bakaza baje mu rubanza rw'umuntu. Twe tura azokiza imiryango. Mama twararonse ndakubari. Je maze kuvyitegereza. Abantu akatangura nje muzobikurikirane nimba mbeshe. Nje mu rubanza rwa Nadeje, nje mu rubanza je kugandara kwa Ntuzeye,
ngaca nshikira ku telefone guhera ku isaha ngira batangurira urubanza n'uwambaza ati mbega hajya havuze amajambo bande je narabonye umuntu babwiye ngo hanyuma naka cyasenga namukurikiranye kuva kera yibereye uko aho harimo urutonde n'ukuri oya nimumbwize ukuri mumpanure kasi ndahanungwa nje kwa kayitesi kayite ngaca nshika ngishitse haji wawe nyene ngaca njako none ni umwana bampamagariye nukuri cyo kintu jewe cyaramba siko sinzi mwebwe abarongozi uramaze kubibona je umutima wanje uratuntura amaze gushikana nabwa nti kamen nukuri ushikire ku telefone nabya hari uno we nabwiye akuze nti none ugwaruka tuzorubwira iki n'abantu bari kugeza aho umuntu yavuga amajambo atabantu bari kuba nukuri je sinzi ko bantu nimba tugomba gukizimya telefone vrema uwo numvise umuntu yigishije ngo abantu cyangwa urumva ngo guhamagara oya urabona ko atari ko baraguhamagara none urumva ndakubonye nabuze umuntu turagandaye waje ngo uje kungandaza cyangwa uri mu bandi ugaca ushika abantu bose ngana uwagira nicyo gakiti pa abantu bose bakaba benshi nibomenya nikibereye aho abantu bari muramaze kubibona nukuri nimba umuntu yaba yarambibonye nagira uko je nukuri sinzange ari jewe ndiko ndabeje ko abantu umwanya munini jewe nifuza muri twebwe Imana y'urutonde nukuri tukagenda gufasha urubanza umuntu yego mu muntu sukuvuga ngo umuntu ntarabikike kane kuraba ariko ukabona ko umuntu je narakurikiranye abantu ngakurikirana hari abantu twicaranye ukunda Yesu we bakuze nyene ndavuga none ugwaruka bizogenda gute ku buryo naho nuwo mubaza ati bavuze ngo umwe rero nakemana ngo haguruka usenge sinzi ko ayi mubwiye telefone nukuri telefone zaraje ni vyiza ariko twebwe bagomba gukiza ingo n'imiryango sinzi ntatega ko ndiko ndatanga ariko nico kintu tukirabe hari ibihe byo kuraba akaba nibihe nukuri vyo ukifatanya base nabo wagiriye mu rubanza ukumva ivyo bavuze bo batwagiye kugandarira none twese tugiye kugandaza umuntu tuciye tujya ku telefone ndiko ndabwira ba mama murankebura na jewe Yesu abahezage nagomba duhaguruke tubwira Imana rero umuntu wese dufata akanya gato ko gusenga tubwire Yesu ngo adushire ku rutonde Imana yacu ngo si Imana yakajagana Imana y'urutonde umuntu ni waza hamugora kugira ngo Imana bikunde igendane natwe twebwe turi ngoro y'Imana idusubiriza ibintu ku murongo haba mu magoze tutangure twebwe hanyuma niyo tuzobona kubwira abashinga ntaye bacu abana bacu abo dukorana kandi umuntu ari mu rutonde rw'Imana ucumubona ko atuje dusenge Mana data wa twese uri mu ijuru Mana nziza kandi Imana ishobora byose turagushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe turagushimiye ingene uri mwiza kandi ingene imbabazi zawe ari nziza turagushimiye ingene wabanye natwe Mana iri jambo ryabaye rinini muri jewe umbwira ngo Imana si Imana yakajagari urakeneye ko tuba abamama bari mu rutonde rw'Imana atakajagari kari mu buryo bw'imwemu no mu buryo bw'umubiri mu ngo zacu kuko twebwe dukoraniye mu ngo zoze gukiza imiryango umuntu ashobora kuza gukiza nawe atakize umuntu agwaye nkuko twumvise ba mama bari bagwaye nabagenda ntwari kumubwira ngo genda ufate uwundi murwayi ntibyashoboka dukize rero ikintu cyose wobona kitari ku rutonde mu buzima bwacu kidukurire kuko twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ngo turabamikazi twebwe turabamikazi abamikazi barafise uko bavuga barafise uko bagenda barafise ingendo yabo barafise inyambaro yabo barafise mu mazu yabo uko hameze abamikazi ntibapfa gushibaguzwa ngo bapfe kuvuga amajambo mu buryo ubucanga ubundi turabona ingene begeranya bakabategurira mbere n'ivyo baza kuvuga n'uhora agenda atambuka saragurika ca yiyegeranya kumbure mwami turabami n'abaherezi udufashe tugomba kuza gukiza imiryango tugomba kuzoza kugenda mu mabohero kandi uradufashe ivyo dutanga tubitange bivuye ku mutima nagira umuntu azokumva ko aremerewe avuga ngo baraturemereye azofuma bireka Imana ibanze mushire ku rutonde shira ku rutonde twebwe turi hano nitwakira tuzokiza abandi urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze amen.